Nitwa NZEYIMANA THomas batazira Mukombozi abandi nabo Hasta la Victoria siemple kina cyene n'umwana w'u Burundi nyene nahi Ngozi nkanda havuka. Kubera iki Hasta la Victoria siemple? Hasta la Victoria siemple bisigura shika ku ntsinzi burigihe. Je n'umuntu niyumvira intsinzi tonto. Jewe kuba nzi yuko atamugabo numwe avukana amabere atatu. Muri ico gihe nca mbona yuko nanje abandi bagabo bashika nageza kubashika. Muri ico gihe nimvira intsinzi. Je nimereye nk'indaya. Indaya itabonye inoti nta swing. Nta swing. Kandi ayo baguhaye yose urayakorera. Ayo yose. Hari ayo yose nanje mfise. Muri ico gihe ucuza nayo nafise. Itandara mu mvura mu bukonje n'inzara bigikankara burya nasanze faranga ribuze nabitonze bakarakara kuba mu matu y'abandi umwaka no kuri bigiye guhagarara ubukene bwaratumye imwe zanje zitagaragara nk'ababazo n'abashonje nanje shonje nindi garagara saba Imana izobe nzohe n'abandi bagoye mwibarabara uyu mwaka imyango y'ubwawe mukama agiye kuyugurura ibituma umunezero wanje ubura nkaronka marira ibituma inshuti abagenzi bankunda bakanyibagira ibituma ibyanjye byose bigenda bicumbagira uyu mwaka speed iriho tuseni boti nakurikira ibituma mu muryango wacu bukena amagwara bitwigirira ibituma mu muryango wacu bafata rifuzi zikwiragira ibituma tudataye iwacu kandi ari hafi tuzizira uyu mwaka jewe nashitse sijigozi Hasta la Victoria siemple. Tubaha ikaze inshuti namwe bagenzi muri kano tega amatwi mwongera munadukurikirana muri kano kanya ni ku Gasaka Web TV na jewe na TV dusabana ariko badufatira amasanamu meza turi mu gisara ca Ngozi aho turi kumwe n'abaririmbyi nkuko mubibona umwe mwamuherwa kera ari yaciye imyaka irenga 6 atari mu gihugu c'u Burundi muri kino gihe hari mu gisagara ca Ngozi nibikorwa arimwo ivyo bikorwa bimwinjiriza agafaranga turaza gushobora kuvyumva ariko kandi n'umuntu ndazi ngo mukumbuye amakuru yiwe amakuru yawe ni bien sana ni meze neza nakavubu kwe ni sawa bamwita rusuferi ego kabisa Mukombozi umwana w'Imana NZEYIMANA THomas Mukombozi ariko wivuga ibwira abantu bariko batura muri kano kanya nitwa NZEYIMANA THomas batazira Mukombozi abandi nabo Hasta la Victoria siemple kina cyene n'umwana w'u Burundi nyene nahi Ngozi nkanda havuka. Kubera iki Hasta la Victoria siemple? Hasta la Victoria siemple bisigura shika ku ntsinzi burigihe. Je n'umuntu niyumvira intsinzi tonto. Jewe kuba nzi yuko atamugabo numwe avukana amabere atatu. Muri ico gihe nca mbona yuko nanje abandi bagabo bashika nageza kubashika. Muri ico gihe nimvira intsinzi. Kubera iki rusuferi? Lucifer ni izina ry'ikilatini. Izina ry'ikilatini risigura umuhetsi w'umucyo. Sasa ni izina twebwe ino bivanye n'ukuntu ibintu by'Imana twabyigishijwe. Twakiriye amajambo y'abandi uko nkuko yaje. N'ijambo Lucifer ryari izina rya Satani imbere y'uko ahemukira Imana. Yari yitwa Lucifer ko yari afise umucyo. Ariko bwa amaze kugira ujya mucyo aca yibaza ko ari umucyo wiwe ari bagiye ko ari umucyo Imana yamutije tangwa kuvyimba avyimvye Imana ikimukura ko wa mucyo aca sigana umwijima ariko umuntu akimwita Satani ko ahise umucyo arambabaza sana ko Satani je namubonye ayenca niruka ariko ufise umucyo y'umubonye uca wegera. Mukombozi wari ko mu gisagara ca Ngozi ryari? Aize nk'imyaka 6 canke 7. Nyuma yo kugaruka nyuma y'imyaka myinshi ari heza utari mu Burundi wahabonye gute umaze kugaruka? Cyo menshi gutangaje utari warahasize. Icyo mbere sindahazunguruka cyane ariko nyene ndabona n'amazu haje kidahinduka nibuye. Nabonye kahisa n'amazu nabonye najya kuri nuze kwijya rompwe nabonye arakamye kakabijya kandi nasi ndahashika neza ko nakinzira imwe gusa nza ngaho ariko tunyene hameze neza harasa neza Muri bino bihe ugarutse mu Burundi uri mu biki Mukombozi ari mu biki? Je ndi mu muziki ariko muri kino gihe byose ndabigendana ko muziki ni kintu ngendana nkakujya kuvuga uti kujya no guhekenya
biba bijyanye kuririmbira kuri Biopower no kuririmba kwanje biba birimwo byose ariko ubu ndiko ndazunguruka ni kompanyi ya Biopower nibo ndi ambassadeur wabo baranyizeye bavuga uti fo kutubera umuserukizi wacu muri ico gihe nanjye nemeye ngabagira ababosi banje baca abantu hariyo bashaka bivanye n'isezerano twahanye ariko Mukombozi ushitse mu Burundi bagaca bakugira a brand ambassador wa Biopower atani imisi myinshi irahera wewe biguhaye iheshusho ishusho mba nuko mbona yuko imbuto utera nimba ari imbuto itabungwa iraramba bisigura yuko nateye imbuto y'urukundo mu bantu kuko baraba uko abantu bagukunda kugira ngo business yawe igere kure muri ico gihe baravye yuko hari imbuto y'urukundo nasize nteye mu Burundi niyo mbuto nayo kubera imbuto y'urukundo ntihige icyuya muri ico gihe ngira ngo niyo yabitumye vraiment nta kindi donto je nimere nk'indaya indaya itabonye inoti nta swing nta swing kandi ayo baguhaye yose urayakorera ayo yose hari ayo yose nanje mfise muri ico gihe cyuzana yo nafise nagiye mbora uko wagarutse mu Burundi bakwakiye ku kibuga c'indege barakwakira muri conference de presse abantu ari benshi cyane Mukombozi wimvise gute nyuma y'imyaka 6 ugasanga abantu bo mu Burundi baca gukunda icyambere na mbere ndashima Imana cyane kandi ndashimira cyane aba journaliste namwe murimwo ndashimira cyane n'abafana banje icyambere na mbere kuko urabona mu Burundi natanguye umuziki 2009 cyanda hava 2015 mu kwa mbere bisigura yuko ya imyaka 6 ndirimba hanyuma mari imyaka 6 ntaririmba mu gihugu cy'u Burundi bisigura yuko ni 00 imyaka 6 yo gukora n'imyaka 6 y'inzara byose ni busa ku bundi ariko icyanshimishije nuko nisanze giye mu mitima y'abantu sindubusa ndafise ndacafise nomero bampaye bo niyo mpamvu kuba nabonye abantu bajya ari benshi nakimvuga uti bwa bundi bisigura yuko naho nopfa nzobandanya mbaho mu mitima y'abantu byarampumurije cyane ibi vyuko abaririmbyi b'abarundi basigaye bizegwa mu ma company runaka akaba ari bakorera ama publicité uvyakira gute nibaza yuko ubu ni sawa abantu batanguye gutahura batanguye gukora company yose yitegurira publicité kandi business musanze business kera zigabiyemo gutatu kera ubutunzi business yari ihagaze ku burimi n'ubworozi sibyo ariko badaye birahinduka ubutunzi buza mu entreprise c'est-à-dire afise umutahe ariko ubu n'abantu ufise abantu ni ugira benshi muri ico gihe nabonye ne baratahuye yuko dufise abantu kandi barabizi muri ico gihe nibaza yuko batanguye kuvyuka nuko Mukombozi rero araje indirimbo nibaza ya mbere wahereye ko yiswe uyu mwaka ego ubundi uyu mwaka havuga mwiki uyu mwaka havuga mw'ikizere mfise c'est-à-dire ni révélation ni bintu ni indirimbo nanditse kera aizi nk'imyaka 3 ko cyangwa ndayanditse ariko nshatse kwisohora byaguma byanka hakagorana ibi ariko igihe nayisohora tu kandi nicyo gihe n'ibintu byinshi cyake byuguruka sadi nayisohoye itariki imwe mu kwindwi nafise na gahunda zo kuza mu Burundi ariko urabona ko itariki 23 na gahunda zo kuza zamaze kuza c'est-à-dire ni ibintu ari ni nk'igisabisho igisabisho gishira imbere kugira ngo ukurikire inyuma ko gisabisho ni Imana ubutwaye imbere ikubura bisigura yuko uzobikora cy'ahantu hari sekirize Mukombozi yaje mu Burundi kugira azosubira iyo yarari canke yaje garutse muhiri makamba icyambere na mbere je naje nk'umufuko w'amakara ku mufuko w'amakara uzanye ngaha nawe umuntu yakubwiye uti banzanira umubwiye umuntu akuzanira umufuko w'amakara ukamubwiye uti banzogwa amahera yawe yashitse mu gisagara akabura amahera ukamubwiye uti amahera yawe ntayo mfise nazo udugana ruguru ngo usubirane afuma avuga uti mpayo ufise base yanzoza kuyatora cyangwa uzonga muyirumi kashi sadije najuko ariko nibisigura yuko gusubira inyuma bidashoboka birashoboka ariko si muri yanzira y'ubwa mbere nshobora kugenda ari amakolabo mfise muri East Africa c'est-à-dire nshobora kugenda ngiye gushutinga video cyangwa ngiye mu bikorwa nyene by'userukizi by'igihugu okay Mukombozi n'umuraperi harace imyaka imyinshi itari mu Burundi uwo mudiho yasanze mu Burundi bifashe gute muri kino gihe mudiho uri sawa kubera abapeti barakora kandi ni bien kubera je ni umuntu nizera muri underground
ya ko underground ni ituma umuziki ukura kubera nanjye nari mu underground hari abantu bakunze umuziki wa hip hop kubera jewe hari nabandi bakunze umuziki wa hip hop kubera T-Max bisigura yuko kuntu abantu benshi baguma baza bisigura yuko nanjye nkoze concert ya hip hop no wamufana wanuze na wanuze wa hip hop bazoza ari benshi so byaranshimishije cyane urwego ruriko hanavuga icyo ntaramenya neza sindamenya discipline yabo ya nicyo ntaramenya ati wasanze bakora cyane nivyo hari nka batanu uvuga ati nasanze kibuga bagifise neza mwino miss abarapere ya aribo baririmba bien aribo ba Bifesi aribo Olege alo Fabilov benshi sindabumva aribo benshi sanga ntumvise benshi sindabumva kubera kenshi ari giye ukurikira indirimbo nyinshi nakurikiye niza zindi zifise zavuzwe ko cyane c'est-à-dire mpaka inshikireje ahondi iba yavuzwe cyane c'est-à-dire ni bakembanzi cyane mu mazina abandi ndabumva uko sindabazi mu mazina ya ikibazo nkumbure cyane mbere ko tuja mu bya Biopower ivyo ubere brand ambassador ibiteramo plan y'ibiteramo bipanze gute mu Burundi uratekanye ibiteramo bimeze gute ya ibiteramo plan iriho kandi ivy'Imana ikora mu bisanzwe giye muri programme y'ibiteramo nena igiteramo cya gatatu cyari kubera ngaho Ngozi kandi cyari kubita 2021 harejo itaki 2021 hariko gatandatu nene napanze ko nzokora concert ngaha itariki 14 yari kuba igitega itariki indwi zari kubi Makamba nari gutanga Makamba igitega na Ngozi ariko ikiboneka ko hariho babugije ibintu by'ibiteramo bivaye na corona kandi iyo leta cyangwa umuvyeyi yavuze yuko hari ikibazo cya corona muri icyo gihe ni nk'umuvyeyi ariko abariko arakubuza imbombo kubera ibe iko yica amenyo yawe ya kandi nanje mu kwizera kwanje sinshobora kuryoherwa ngo genjohe abantu baronsa ndonka amahera abandi bantu bariko barandura ingwara muri icyo gihe amahera kuri je nayo umuvumo nzokena tukwe numubakene sinzobuwanyuma arondusha sasa ariko Mukombozi niki kintu wari kumbuye mu Burundi gusumbya ibindi ewa mvuze kimwe nashobora kuba ncumuye mvuze kimwe novuga Burundi hanyuma ngiye gucyagakura ibirimwo hari abavuga abajournaliste abafana hariho nibitavuga nawe nyene nabye birakumburwa nk'umukeke nuvuga ariko naragukumbura gasanga uburobe ntibuvuga nkabukumbura ya nakumbura byinshi kwera ari n'ibintu nashobora kubona nk'ifoto nkabuti wow home ya hama twahere kukiri ufise umwana yitwa Antivirus Nadine umwana wawe aracahari ameze gute umwana wanje ariho turabana tubana Dar es Salaam ya Dar es Salaam turabana wiga mu wa gatanu arakuze ya mwigeme nuko rero Nzeyimana Thomas Mukombozi Lucifer aratowe nka brand ambassador wa Biopower ni kontra ingana gute ibikorwa uri kubikora gute ya ubu bivanye na gahunda nfise za album yanje ya nabwiye ko twaravuganye c'est-à-dire ubu dufise ese y'amezi 18 c'est-à-dire nabwiye uti tugira amezi 6 gatatu muri icyo gihe ndabe ivyo twandikiranye ko mujyana navyo hanyuma nsinya contrat ngo y'umutima kavuga uti busasa ndasinye c'est-à-dire ubu ndiko ndiga nabunye turemerezanya yuko tushaka kubigenza uko kubera ndababwira yuko mfise n'ibikorwa bya album sitegeza kunshigikira muri icyo gihe kandi ari indirimbo zokorera hanze muri icyo gihe foko munshigikira so iyo byose kubera nitwa Thomas maze kubona utwo turorero nuzusha dukita amasezerano sasa Biopower abantu bari kwadukurikirana ku mateleviziyo yacu ubundi Biopower ni iki harimo iki hakorerwa mu iki Biopower ni shirahamwe rikora amasabuni ishyamwe ikora amasabuni ifu amasabuni yo gusiga yo koga amasabuni yo kumesa utunuze amakaro inki byose c'est-à-dire iyo umuntu akeneye ku isabuni byose barabizanye ya c'est-à-dire amasabuni kandi azimbutse kandi na qualité genda bakalite kubera n'umuziki ndiko ndakora nshaka wa qualité tuje guhigana na East Africa ya muri ico gihe qualité yawe yaranshimishije cyane ituma sangira ariko adukurikirana muri kano kandi ashobora kubabwira ko ukoresha Biopower neza cyane uzosanga idafise ubukomezi namubwiye ntazoze muri concert zanje zovuga uti ya na concert azava tubeshya kumbura imbere ko duhava tunasozera Mukombozi turipfuza ko dusubiza muri bya bihe yego bya kera yego ukaturimbira nko ku rudubi gatoya yego ye ngo niva mu ruzi karigaturume
nkuko ari abatunzi bagunga abakene ijunja ry'umugabo ntiriri ku bwanwa n'inka irutwa n'impene urabiye ugasakanwa ye kugira ngo tujye dukosha article 15 harabujuje amabanki ayandi babika hanze twe turahona nk'ibitungwa kuri bonane kuko abaraho niboroshe nk'umutwe wa Zidane hasta la victoria siempre yeah. Nukorera abanyengozi abantu bo mu gihugu bari kwadukurikirana muri kano kanya Mukombozi ababwiye iki arahari utagisubira inyuma nk'uko igikuru gusa izindi ndirimo nka urudubi nyinshi kandi bariho n'ama surprise kubera unarize n'umuziki ncyaniga no kurimba style zose c'est-à-dire ubu nkora umuziki kera nakora hip hop ariko ubu nkora umuziki kandi kindi nacyo ibisabisho byabo kubera nje nifuza yuko guserukira Burundi mu mahanga ko Burundi bwacu burabuza abaserukizi dufite abastara domicile benshi ça il faut que dushikayo vraiment ko ntambwa ziriyo ngo badukije mu mipaka ngo turenganye ngo zotujya oya imipaka iruguruwe tugende ikintu kibura kimwe kugira umuziki w'u Burundi ube international giki nibaza yuko ni investissement nibuze il faut ko amahera aba menshi kubera nawe urimba byiza nawe uririmba na Yesu muri ariko video ikaba ari ya fake ya kamera ya fake abantu bazovuga uti niyo Yesu ni wa pirate c'est-à-dire il faut gukora ikintu kijanye n'urwego turasozera Mukombozi urumurimbyi akomeye mugura cyakeneye gufashwa nego n'abagezi bafasha gufasha kuronka gute nibe ibintu nyamukuru nka bitatu uwofashwa icyambe na mbere ni media icyo kintu hanyuma agiye kunshigikira umwe wese abazi igikorwa ciwe ari indirimbo irani yo mvuga yuko nimba unkunde unkundishe n'abandi kuko nisaziza nka parfait nimba utankunda nta kundi so nimba unkunda utankundisha n'abandi nubwo rukundo wabonye ni fake unkunde ufise n'icyo wongerezako Hasta la victoria siempre yeah.